Shalom shalom abakunzi ba Warubizi, ibintu birashushe cyane nkuko mubibona hano muri Phoenix kuri airport ya Arizona. Ubu turaje kwakira umushitsi agira kabiri, Pastor Pio n'umudamu wiwe bamaze gushika ku kibuga c'indege. Nukuri ibintu birakaze, bwira mugenzi wawe ngo ibintu birakaze. Ariko kandi nagiye ngenda bibutse ko igikorane cyacu kizotangura ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatanu isaha 2 z'umugoroba gushikana isaha 5 z'ijoro. Ku wa gatandatu hazoba amateraniro y'abarongozi batandukanye. Ku mugoroba igikorane gisanzwe. Ku wa Mungu rero isaha 4:30 gushikana isaha 1 y'umuhingamo. Kuva ku mugoroba naho isaha 10 gushikana isaha 2 z'umugoroba hazoba hari kwizihiza isabukuru y'imyaka 2 CLC izoba imaze. Mbega urugendo rwanyu rwagenze gute? Mu by'ukuri urugendo rwacu rwagenze neza, twaje amahoro. Indege nta rotare, za rotare ndende zihora zigira. Urugendo ni rurerure gusa, ruraruhisha gatoyi, ariko turashima Imana dushitse amahoro. Imana ishimwe. Mbega ni ryambere mwaba muje muri iki gisagara ca Phoenix? Oya, si ubwa mbere, je narahabaye nk'amezi 5. Hanyuma ubwa kabiri narahaciye ngiye mu bikorwa by'Imana Tucson. Ego. Mugabo ntitwahatevye, twahaca tugenda kubera umwanya wari mutoyi. Na madamu mwari kumwe? Imana ishinge cyane. Mbega ni igiki cyatumye muhaguruka mukava muvuye muri state yihe? State of Maine. Ya Maine. Murashaka kutubwira kuva urugendo rwose kuva muri Maine kugira ngaha muri Phoenix niki kiriko kirabagenza? Twebwe cyambere womenya nuko Imana yaduhamagaye, hanyuma ikaduhamagara ngo tuyikorere. Yes. Hanyuma ivyo bikorwa byo kuyikorera tubimazemo igihe kitari gitoyi. Urabona ko n'umushatsi wera. Rero twatanguye turi abasore tuvugira umwami Yesu. N'ubu rero turacabandanya. Ego. Rero baradutumiye abakozi b'Imana baha muri kino gisagara ca Phoenix. Ego. Baratwizera, hanyuma tukaba tubashimiye cyane ko badutumiye mu gihe ciza ca Pasika. Arico gihe cyane gikomeye cyane, niho ubutumwa bwiza buhagaze. Rero turanezerewe ko tuzovuga ubutumwa bwiza bujanye na Pasika. Imana ishimwe cyane. Ego. Hama n'ishengero rya CLC Christ Life Center nkuko babigumye babitangaza gifise igikorane cy'imisi 3 niba ntihenze. None muri iyo misi 3 mwebwe niki mwateguye, muzokoramwe ibiki muri iyo misi 3 muzoba muriko murakora ico gikorane? Muri iyo minsi 3 harimo kwigisha abayobozi. Ni ikintu mazemo igihe. Niyo twahoze mu Burundi. Ego. Nari njejwe kwigisha abayobozi. Yes. Hanyuma hejuru y'ivyo kandi tuzovuga n'ubutumwa bwiza. Jewe cyane kubera iminsi ari 3. Ego. Nzovuga ibijanye no kubambanwa na Yesu. Ego. Gupfana na Yesu no kuzuranwa na Yesu. Wow. Rero ivyo bintu niho ubuzima bwose bw'ubukristo buhagaze. Ego. Rero nezerejwe nuko tuzoronka ivyo bihe. Ego. Kugira ngo tuvuge ico Imana yadushizemo. Imana ishimwe cyane. None nihe message mubwira abatumire ba Warubizi bakurikirana kino kiganiro kandi munabatumirire kuzokwitabira? Nirihe jambo mwumva mwobabwira kugira ngo bazoze ari benshi? Abanywanyi ba Warubizi no babwira yuko ijambo ry'Imana ntiturimenyera. Umuntu naho yogira message ngufiya, ariko haba hariho akantu kihishurirwa yahawe. Rero ako kantu kihishurirwa twahawe muri iyi minsi tuzokora, niko nagomba abanywanyi ba Warubizi n'abandi bose bazokurikira YouTube bazoze bumvirize ikindi gishasha kizoba kirimo. Ariko kandi ndizera ko nabonye ubwabo baronka n'ikirenze ngaho Imana ibahishuriye
yateguye ikabuzuriza cyane gusumba ngaho. Ego so igikora ya ishengero rya CRC rimaze imyaka 2. iyo mwumva muri iki gihugu hagenda havuka amashengero turi mu bihugu bigoye bikomeye, iyo murabye itandukaniro kuva aho mwavuye muri Afrika mu Burundi mukaraba no ngaha, iyo wumva ishengero rimaze imyaka 2 niki wumva wewe nko mu buryo bw'umwuka? Icyo numva nuko iwacu umenga abantu baritaba cyane iby'Imana, kandi hariho ibituma bitaba iby'Imana. Aha naho hasa n'ahagoye kubera abantu basamajwe n'ibintu byinshi n'ubuzima buratandukanye. Rero hariho ibituma byinshi bituma hano hagora, ariko ahantu hagoye nyene niho Imana ituma abantu, kandi aho ibyaha binagwiriye niho n'ubuntu bugwira. Niho rero natwe nyene ubwacu twisanga twararungitswe hano, bamwe batanabiteguye mugabo tukisanga turiko turakorera hano, undi akorera hariya, undi akorera hariya. Hariho ukuntu iki gikorwa c'Imana iri muri co, iyo nyene ikamenya ingene ziratandukanya abantu, umwe mushira hariya, undi mushira hariya, undi mushira hariya. Rero nuko bimeze, ariko akagumye bagumako hamwe n'Imana byose birashoboka. Murakoze cyane. Rero turabona yuko murushe, turashaka mugende babakire, ariko mutubwire abanywanyi ba Warubizi kwejo aho bukera muzaba muri kumwe basidukane n'iyo nka cyane cyane. Nukuri turabatumiye bakire icyo Imana yaturungikanye. Shalom shalom. Murakoze cyane. Shalom shalom bakunzi ba Warubizi, tukaba turangirije ngaha. Mwumvise ko hari bidasanzwe mubikiwe ku munsi wejo, ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Abakozi b'Imana tuzoba turi kumwe, muze muvome ivy'Imana ibabikiye. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. Ishengero Christ Life Center CLC binezerejwe no kubatumira mu birori by'isabukuru ryayo rigira 2 ritanguye. Tuzoba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye nka Apotre Apollinaire Habonimana avuye mu Burundi, Pastor Evode Nduwimana n'umufasha wiwe avuye muri Canada, Reverend Pio Kwigize n'umufasha wiwe avuye muri Maine, n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Ivyo birori bikaba bizoba ku magenekerezo akurikira: kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya 18 kuva igihe cy'isaha 2 z'ijoro gushika isaha 5, kuwa gatandatu igenekerezo rya 19 kuva isaha 4 z'igitondo gushika saa 8 z'umuhingamo. Hateguye ikorane nkarishabwenge ku barongozi. Kuri uwo munsi nyene kuva isaha 12 gushika saa 3 z'ijoro hazoba hariho amateraniro yo gusangira ijambo ry'Imana no gutazira Imana hamwe n'abaririmbyi batandukanye nka Lionel Chusa avuye muri Oregon. Ku munsi w'Imana kwigenekerezo rya 20 tuzohimbaza Pasika kuva igihe cy'isaha 4:30 z'igitondo gushika isaha 7 z'umuhingamo. Tuzoheraheza ibi birori no guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 CLC imaze ivutse. Bikazotangura kuva isaha 9 z'umugoroba gushika isaha 3 z'ijoro. Muze dusangire uwo munezero kuko Uwiteka yadukoreye ibikomeye.